Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba televiziyo yacu kaze muri ano makuru mu Kirundi tubashikiriza tukahera kuri zimwe mu ngingo nkuru ziyagize ibikorwa vyo kubaka uruhome ruzibira amazi ya Rusizi vyari vyatanguye ku ruhande rwa Kinyinya mbere muri zone ya Gatumba ngo bitegerezwa guhagarara bidatevye. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu avuga ko kubaka ugo ruhome ngo bitandukanye n'intumbero yo kwimura abahuye n'imyuzurira. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura nabo ntibakira kumwe akamo ko guterera mu nyubakwa yahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Harabibaza ico bazokunguka batanze intererano zabo, abandi bakabona ko vyoba vyiza bikozwe n'abagwizatunga batarondera uburyo mu banyagihugu. Mukanya muca mubikurikira mw'idonito. Dasubiye kubaramutsa. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yarahagaritse ibikorwa vyo kubaka uruhome byo ruzibira amazi ya Rusizi vyari vyatanguye ku ruhande rwa Kinyinya ya mbere ni muri zone ya Gatumba komine Mutimbuzi mwikete ryo kwa 16 ku kwezi. Umushikiranganje ategeka buramatari w'intara ya Bujumbura guhagarika bidatevye ivyo bikorwa vyari bishigikiwe na bamwe mu barundi baba hanze y'igihugu. N'inkuru tubaza Alain Désiré Bukeneza. Iryo kete ry'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yerekana ko ico gikorwa co kubaka uruhome kuruzi Rusizi vyatanguye ataruhusha rutanzwe kandi ko atacigwa cakozwe mu gusuzuma ko ataco vyokonona kubidukikije. Martin Iteretse asanga ico gikorwa gihushanye n'ingingo ya leta yo kwimura abahuye n'imyuzurira mu Gatumba. Iyindi mvo hitangwa ngo nuko kubaka uruhome nk'ubwo kuri Rusizi vyohava bituma abantu bagumizwa muri ako karere kabangamiwe. Ni naho umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu abona ko bamaze kwimurirwa muri site ya Gisagara komine Mubimbi bahakwa kugaruka mu Gatumba, ari navyo kubwiwe vyoheza bigapfisha ubusa ivyo leta imaze gukora. Muri iryo kete umushikiranganje Martin Iteretse asaba buramatari wa Bujumbura gutegeka musitanteri wa komine Mutimbuzi ahagarike bidatevye ivyo bikorwa vyari bigamije gukingira uruzi Rusizi. Nkuko iryo kete rivyerekana, bamwe mu barongoye abandi kumwe n'abanyagihugu bo ku mutumba wa Kinyinya mbere zone Gatumba komine Mutimbuzi bari bamaze gutangura kubaka ugo ruhome rukingira uruzi Rusizi ku ruhande rwa ruguru kwibarabara rija mu Gatumba. Ico gikorwa kikaba cari gishigikiwe na bamwe mu barundi baba hanze bavuka muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Arakoze Alain Désiré Bukeneza. Tugume muri iyo zone ya Gatumba nyene tubabwira ubukene abanyagihugu bafise, ubukene bw'amazi meza ngo bituma batoroherwa mu kwikingira indwara y'akaranda k'ibihere vy'inkende. Basaba abategetsi kubaronsa amazi meza ngo kubera ko imiringoti ica muri iyo segiteri ija mu tundi duce nkavugizo. Nta mazi turonka mu bisanzwe akwiye kiretse iryo shira hamwe ryazanye amazi riyashishije mu modoka tukaca tuzana amabido tukavomako. Turayagura ibidimwe tuyigura 500 frabu niyo mafaranga tugura ku ibido. Nibitworohera kwikingira ico kiza bivanye n'uburyo bw'ayo mazi ngene tuyagura azimvye, bica bidusaba uburyo bwinshi bivanye n'ingene mu marobine atamazi dufise guhera mu kwezi kwa mbere gushika muri uku kwezi kw'icenda atamazi dufise. Numva yuko iyo ngwara irakenera umuntu kuba afise isuku. Isuku naryo nuko tuba dufise amazi meza. Amazi meza nayo naya ya Regideso niyo mazi meza twibaza ko ariyo meza. Rero hano ni muri Kinyinya ya mbere twarigeze kuba dufise amazi ku marobine rusangi, ariko ku marobine rusangi nta mazi. No mu mihana yacu nk'abafise amabombo naho nyene nta mazi. Ariko kandi twigiwe imbere ku mitumba ya Gaharawe, Vugizo wa Rubondo, amazi barayaronga. Ariko aha muri Kinyinya amazi
amazi tuko turaronka amazi tugura kuri iyo modoka arazimvye none ibido ya 20 litre twisanga twayiguza amafaranga 500 urumva ko ayo mafaranga si make. Abantu bubaguma bagwaye inzoka kubera banywa amazi mabi. Amazi uragura nayo majoro udafise ingufu zo kuja kuyavomura yatuma umuntu ibida ikuzanira ku 500. Byo tworohera gute kandi ata amazi meza dufise? Nivyoroshe kuko urumva nayo majoro kuyiyoga usanga nyerera ku mubiri kuko sa amazi y'ibomba kandi sa amazi meza. Haba mama bamwe usanga bagwaye ama infection yo kubera biyogesha amazi mabi. Usaba leta na Regideso bije hamwe kugira ngo bishobore kuduhereza amazi muri zone Gatumba kuko nta mazi dufise kandi turashobora no kugwara izindi ngwara za kolera. Niyo mpamvu rero twosaba leta turabaye negihugu leta nayo n'umuvyeyi wacu tugarukanire amazi twari dufise muri aya mabombo rusangi ikana mabombo mu mihana yacu. Ico dusaba leta nuko boduha amazi meza nk'abandi banyagihugu kuko turabanyagihugu nk'abandi. Nkaje ndafise ibomba mu rugo rimaze ngira ngo umwaka tutabona ni majyamazi. Turabandanya nano makuru twabateguriye hagiye gutunganywa gusha uburyo bwo gutoza amakori n'amatagisi mu makomine hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Inama shikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu yabonye kwibwirizwa ryahahora ryatuma hari abatozwa amakori n'amatagisi inshuro zibiri bigatuma bidoga. Jerome Niyonzima munyamabanga wa leta amenyesha ko iyo nteguro nshasha izofasha komine yo nyene ubwayo gutora uburyo imaze ishobore gutera imbere. Iyo nteguro izofasha komine kwironkera yo nyene uburyo bwo kurangura ibikorwa vy'iterambere, gutunganiriza bene gihugu mu vyankenerwa baza barondera no gukwega abanyamitahe komini kabakoko isoko y'iterambere mu vy'ubutunzi. Ibwirizwa nimero 1 agakwego ubusa kabiri ryo kuwa gatatu ntwarante umwaka wa 2016 ritunganya gushasha itozo ry'amakori n'amatagisi ya komine ryari ryagerageje gufasha amakomine ariko haca haba ikibazo co kudatandukanya amakori n'amatagisi atozwa na leta hamwe nayo tozwa na komine. Ivyo vyatumye hatozwa amakori n'amatagisi kabiri, haca haba imyidogo mu batanga kori ayani nayo ntibayamenyekanisha. Ikindi kibazo cabaye nuko urugero rw'amafaranga atozwa rushingwa n'inama ya komine rugaca rutandukana ku makomine. Ivyo bituma haba abatanga kori baza barimuka bakaja kurangurira ibikorwa vyabo muri komine itangisha amakori n'amatagisi make. Iyi nteguro ije gukosora utwo tunenge. Muri bishashizanye harimo ibi bikurikira. Ubwa mbere kwerekana ivyo komine yo nyene itozamwe amakori n'amatagisi. Ubwa kabiri kwerekana ingingo ngenderwako mu gutoza amakori n'amatagisi ya komine. Ubwa gatatu gukoresha ubuhinga bwa none mu kwegeranya amakori n'amatagisi no mu kuyakoresha. Inama shikiranganji yihweje nteguro ikayitosora ikanayunganira muri bimwe yarayemeje. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura ntibakira kumwe akamo batewe n'ishirahamwe Ubaka Nation ryo guterera mu bikorwa vyo kubaka inyubakwa yahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Bamwe bibaza ico bazokunguka mu gihe botanga intererano zabo, abandi bakabona yuko vyari bikwiye kwico gikorwa gihabwa abagwiza tunga bifise badakenera intererano y'abanyagihugu. Kuba bazanga abanyagihugu bashiremwe mutahe ni ikintu ciza cyane nimba ari ibintu bitunganijwe neza ku buryo leta izoshobora gucungera iyo mitahe yabo banyagihugu ni ikintu ciza cyane ko umurundi wese abishoboye ashobora gushiramo mutahe. Nimvira yuko abo baratanze imitahe ari uko bo babishoboye barakwico gikorwa kugikora kuyo soko ntiyogumuka idakozwe. Mbona yuko leta yoshira mu kuboko kubakisha iyo soko mugabo kugira ngo umwene gihugu bamubwire ngo atanga amahera amakenga mfise mbega
ayo mahera niyo yatanga zoba ariko asaba y'ikibanza ari hamwe boca bagira urutonde rw'uterereye kuri iyo soko cazoshora cose leta ntizisubire kumutoza taxi aho bo bakoze neza hajya ahantu horohereza abantu bose nta mabisi abiri umuntu yafata akamo kabagwiza atunga umwanya umwe ndakumva kubera nta utifuza ko isoko nkuru ya Bujumbura yosubira mu kibanza yahoramo ariko amakenga afise nayo ko mbona abene igihugu ubu bari mu bukene butagira izina barashoboye kuronka imitahe banganisha n'abagwiza atunga canke umwene igihugu ni yatangwa uwo mutahe azoba baye mu nyamitahe hasha zokurirwa ko ku makori nibaza rero ko leta yoheze ikadusigurira neza ivy'iyo mitahe utanze umutahe nkiki abagwiza atunga bafise gushiramwe ayanganiki sinokwemeza neza yuko je no shaka yataha uko nyene wenyene ubwiwe ntiyavuze base y'amafaranga afise nk'imiliyaridi 500 avuze ko arizo zizokora yabwiriza ko bafise n'imiburi buri nk'imiliyaridi 300 kugira arindiriye yindi mitahe y'abanyagihugu kubera abanyagihugu si ngombwa bayazana yavuze yuko umunyamutahe umwe azoba ari 100 na bitatu mengo hanyuma uwuzane $1 acazana $100 bega none nk'umuntu azanye 100 kugira bazokwizimire $500 yibaza ko ari igikorwa coroshe je numva umengo bari kubikora nko kujya bikoze kujya kwa stade kujya leta yabikoze abantu bakazana amafaranga kugushaka kwabo kugira ngo biboneke yuko ico gikorwa ari ca bose. Turarangiriza no makuru mu bivugwa mu bidukikije uruzi Nile rwa mbere rurerure muri Afrika rurageramiwe no gutosekazwa n'imicafu ikozwe muri plastike mu vyigwa vyatanzwe mu ndwi irangiye kubamenyesha makuru bava mu bihugu 10 bikoresha bisangiye nako amazi ya Nile kubijanye n'itosekazwa ryayo igihugu c'Ubuganda conyene gisuka mu kiyaga Victoria amatoni n'amatoni nkuko tubibaza mugenzi wacu Lydia Gahimbare. Inyuma y'imyaka myinshi Kitenzi ahashigwa imicafu cyitwa Unkumba hafi y'ikiyaga Victoria yamyari umwitwarariko w'abayibozi bico gisagara ku munsi amatoni n'amatoni y'imicafu ava mu mihana cyitwa Unkumba hafi y'ikiyaga Victoria yarasukwa muri ico kibanza na cane imicafu ikozwe muri plastike ivyo navyo bikaba vyatumye amagara y'abantu hamwe n'ikiyaga Victoria bihungabana icyagiye kuvyunyura ni nyuma y'isidagurika ry'imisozi ryahitanye ico kibanza sukwamwo imicafu ubu ikaba yimuriwe mu kindi kibanza kitwa Unkumba aho naho ni hafi y'ikiyaga Victoria imicafu igizwe n'amasashe amacupa hamwe n'iyindi micafu niyo myanda myinshi iri muri ico kibanza hafi y'ikiyaga Victoria iruhande y'iryo yarara hari muri frege y'amazi iyo nayo ikajana iyo micafu y'amaplastike n'amashashi mu kiyaga Victoria ico naco igiheza ikisuka mu ruzi Nile ibinyabuzima biri muri ico kiyaga n'amafi bikaba bibangamiwe mu vyigwa vyatanzwe n'ishira hamwe ry'ibihugu bisangiye amazi y'uruzi Nile Initiative du Bassin du Nile vyerekanye ko igihugu Uganda gisuka amatoni yababa umuriyoni n'igice ku mwaka c'imicafu igizwe hanini n'amaplastike 10% gusa y'imicafu niryo riheza rigahingurwamwo ibindi bikoresho 90% navyo bigaherera muri ico kibanza cyitwa Unkumba hafi y'ikiyaga Victoria navyo bigaheza bigatwarwa n'imigende y'amazi muri ico kiyaga cisuka mu ruzi Nile amashirahamwe ahanira gukingira amazi y'uruzi Nile nka Initiative du Bassin du Nile ahamagarira ibihugu byose bisangiye amazi ya Nile kuva hasi mu kugwanya imicafu ikozwe muri plastike kuko iyo micafu ibangamiye amazi y'uruzi Nile hamwe n'ibinyabuzima muri rusangi n'abantu barimwo ibihugu bisangiye amazi y'uruzi Nile ni igihugu c'u Rwanda Uburundi Ubuganda igihugu ca Kenya Egypte Somalia igihugu ca Tanzania igihugu ca Sudan Republika Iharanira Intwaro Rusangi hamwe n'igihugu ca Tanzania.
Arakoze Lydia Gahimbare ni na hano duciye dusozerera no makuru twari twabateguriye kuri no munsi reka ndabashimire kubona mwadukurikiye mugire ibihe vyiza.